One two, yes bakunzi ba Taxi Sopo Minose TV, mambo vipi, umeze fresh? Nizere ko umeze byoma muri hose. Je ndi Pedro Kapita cyangwa se Secret de Fi behind the camera n'umusaza Edu atuma ibintu bigenda fresh sana. So murabizi yuko jewe iyo ndabazaniye amakuru ndabazana ko atari ivumbi kandi nk'abantu nyene mwadutumye ko tubatoheza amakuru ameze fresh, niyo mpamvu tuma dukora cyane kugira tubazanire amakuru ari update. Rero ndavuga ati turakora subscribe, like, share na comment kuri Taxi Sopo Ministry TV, bikore uzo wambere mukoro amakuru ari update ku mwanya ndacyari amakuru y'imidagaduro. Rero kuno munsi ngo bemeze gute guys? Ndi kumwe n'umwe mu bari muri team Satura. Muribuka yuko igana umurika gukora twari kumwe n'umwe mu bantu bariko barishuza ivyo batwawe hanyuma mu nyuma ntibahabwa inoti. Ariko rero nanje nkanaciye mvuga ati reka ibintu ndabishiremo inguvu tumenye ati mbega yemeze gute, vyokogwa gute, tumenye neza nyimba ari ukuri canke ari amanyanga ari yamakiki abantu bako bararondera. Rero ndi kumwe n'uwitwa Didier Dibe, umwe mu bantu uvuga yuko bakurikirana ibikorwa vya hafi vya Satubi kandi akaba ari no mu athlete kandi abavuye mu athlete ni no mu modo. Guys mwumva ko ari tutara muri make, ariko sana ntabo muri abarambiye, reka kwa tatu mwakire tumiye tembega yemeze gute. Bogara mambo vipi? Safi bro, umeze bien? Ndashima kweli. Ku bantu batazoti kumwe muno mwanya turi kumwe nande? Na Didier niyo saba. Dibe beshi baranzi ku mazina yiwanje ngira beshi baranzi kabisa. Ngaho nyene mfise amakuru ndibaza yuko ikiganiro twakoranye n'umwe mu bantu novuga yuko no mu MC akongera akaba umuririmbyi akongera akaba umuproducer, ndibaza mwarakibonye aho yariko arishuza utwiwe. Eske bijya bintu mwavyakiriye gute muri team Satura? Twavyakiriye nabi cyane. Gute? Kubera bijya jewe nararavye ya video yiwe yagize ivyo yavuze byose nivyumvikana. Gute rero? Twebwe twari turi kumwe uwo munsi hari mu kirori cya Satubi nyene yari show yiwe. Ujya mubire kokoriko yaraje ariho turi nyene twese nyene turiko turaganira kujya nyene usanga muri team nyene. Araza bararamukanye nyene nk'abantu bamenyeranye kwa kokoriko nawe asanzwe nyene n'awazwi n'umustar kandi nyene twese turamuzi. Ariko ibintu byose yavuze nta kimwe arico. Muri team Satura dushaka kumenya rete mbega bimeze gute bijya kintu dushaka ko tubishira hantu tumenye umuco imvo n'imvano y'ukuntu bimeze. Eske bijya bintu yavuze yuko hari utuntu twe bamutwaye batamurishe ni by'ukuri cyane? Kutumutwara baratumutwaye ariko nibatumwase ngo ngakujya basi umuntu umwaka ikintu ku nguvu yatuzanye ashaka ngakujya uvuga ati ndiko ndarondera isoko. Niko vyagenze muri make. Niko vyagenze. None ntuze kuri ko bavuga yuko burya buboro bagize commande yamuhaye commande yo kubukora n'ubutapi bwari ko irogo ya Empire. Amaze kumuha iyo commande yarabushikanye kujya munsi, ariko kwa kuntu nyine ushoka wishuza umusare aravumiriya bamwemerera yuko bazoyamurungikira. Ivyo byaciye biherera amajambo menshi bavuganye. Gusa yaramubwiye yuko azoza aramukora n'utundi azora tumurungikira amuha amafaranga kabisa. Nka DJ none nk'umuntu uri hafi uri muri team Satura, niya message wobwira ko koriko canke nakaye kantu mubwira kugira tumenye neza nyimba ari ivyo canke atari ivyo. Kokoriko ico no mubwira nuko yorondera Satbi bakaganira akabimwibutsa arashobora kuba yaravyibagiye. Kandi hajya ibintu byinshi ariko arategura ibirori byiwiye bigende neza no kuwo mwanya kibumuha yaciye agenda gukora ikirori. Muri make nta majambo menshi bavuganye. Oya. Tuvyite gute rero guys? Bakunzi ba Taxi Sopo Ministry TV muravyumva ko ni ikintu gipanze. Eske none tuvyite kari kike iriko iraba cyane. Ariko jewe nabwiye yuko nkatwe nk'ingwanyi jewe nkanje nka Pedro Kapita dufatanye na Edu ko tuzogeza mpaka dushikiriye ubutumwa bugiye bushitse kwa Satubi mwenyewe tumenye ko nawe ibintu hayico abiziko. Ariko rero kwanza ngaho nyene mutama tumera nk'abarangiza ndafise utubazo tubishanda kubaza. Mbega muri team Satura
harazi igihe kinini itimu Satura canke se Satubi adakoreye ibitaramo mu ntara za ruguru byo bimeze gute nkawe wowe bikurikirana byo babipanze gute? Birashika ugasanga arafatiriwe bivanye n'ukungere baba bamutumiye ahandi ibiteramo kubikorera ino hoho keshi murabizi yuko yamaza no kwirayidi twari tubizi yuko azoza gusa no kubera yari ifise ibindi akora ibindi biteramo kandi igiteramo niho kirutisha ugiye gukora nko mu Rwanda ukagenda gukora za Tanzania niho cuza gukora ngahi Muyinga nawe uravyumva kabisa. Reka mvuga ati rero guys umva nk'agasoni karogi rero nubwo he ubutumwa ugenera Satubi nubwo he butumwa ugenera abantu bari muri team Satura canke abafanizi bakizigenza ndumwita kizigenza ko n'umuntu amaze imyaka myinshi muri no game nubwo he butumwa wobaha ku bantu basoza kurikana ko bavye na cyane ndayibutsa yuko ku munsi wejo afise igikorwa kizoja hanze ciyo nubwo he butumwa rero babwira ubutumwa no babwira nuko batoza baravuga ibintu ngakokoriko n'umufanzi wiwe utoza kumuvuga nabi kandi ujyana hiti kuriwe nk'amapicha twifoto twariye turi kumwe na Satbi nabo bakokoriko ni ikintu ciza cyambere cyerekana yuko nawe muba muri ko muraje imbere anakwemereye honyene yuko muravugana ni ugushima twebwe nk'abafanzi biwe tumukurikirana ku bikorwa byiwe akora so reka mvuga ati reba kunzi ba Tarsis Hope Ministry TV reka ndabwira ati je nka Bidedora Capitaine sa Secret de Fille dufatanyije na Edu ibintu bimeze fresh kandi ababwira yuko nyimba ukeneye ifoto zimeze fresh ukeneye aba photographe bameze bien babifatamo neza muri evenement ariyo yose uko imeze arondera Edra Enterprise byose barabikora kandi harimo abantu bafisemo inzobere abantu kandi novuga yuko bagifatamo neza cyane 5/5 so reka ndababwira ati legend abakunda cyane Jabress ndababwira ati utura kwa subscribe like chana comment kuri Tarsis Hope Ministry TV bikore uzobambere mukonka ko ari update agenda avugwa hirya no hino na cyane amakuru y'imyidagaduro kuri Facebook nuko nyene ni Tarsis Hope Ministry TV kuri Instagram nuko nyene du following maze wige mu VIP baronka ibintu ku mwanya Jabress.